Mukuru w'igihugu araheruka kwakira ku kirimbi we Gerevaze Rufyikiri yahoze ari cegera c'umukuru w'igihugu akaba n'umunywanyi w'umugambwe CNDD-FDD. Mu basigaye mu buhungiro harimwo abanywanyi ba CNDD-FDD, abahora ari abasirikare n'abapolisi, abari mu mashirahamwe yadahaniye ivyicaro vya politike n'abamenyesha makuru. Icatumye bagenda sinakigarukako, harimwo n'abafise imitahe. Kumugambwe CNDD-FDD n'ubutegetsi bukomokako mwasize Imana imbere. Iyo nayo mu vyisaba harimwo ikigongwe, imbabazi, urukundo. Muzobikura ryari mu majambo bije mu ngiro hama bene wacu batahe baterere mu mbona kazoza 2040 na 2060. Kubijanye na yavuze ati Rufyikiri yaraje ati haraba CNDD-FDD bari mu buhungiro. Reka zokibaze neza. Nzobaza ko haraba CNDD-FDD bahunze. Ndotaka kukibaza. None uri mu CNDD-FDD ubahunze iki? Na karorero. Mu mpunzi mu raporo dufise ariho Emery munyamabanga nto yabisadeje kwigisha umugambwe ajejwe no gukurikirana abagumyabanga bari hanze. Ntaratubwira abagumyabanga b'impunzi. Hari abagumyabanga akorera hanze bari muri diaspora mugabe impunzi turabaronka. Ico rero nukuraba yuko hari abimpunzi azoce ikorera ko ntangorane. Hanyuma hari yavuze ati abafise imitahe ikigongwe imbabazi ati maze Imana imbere. Burya Imana iragira ikigongwe mugano nyene ari gihihana. Burya twogera tukasoma ibyo Bibiliya kuvisiremwa nta mwuzure yakubitiye mu bantu. Nta muriro yaturiza abantu ikabakonjega verbe. Burya igigongwe kirabaho mugazi rimwe na rimwe urabona nk'ivya 15 udahanye basha uzona n'umuntu yivyukiranya hajya ngo agomba tebagaza ubutegetsi. Wowe umuntu umuhereza inkoho umuhereza brende umuhereza n'amasase uyagure mahera abanyagihugu acagenda gutebagaza inzego zabo. Igitero cya gatatu cy'umugambi kirabitomora ubutegetsi bw'itorero n'abene gihugu. Iki kigongwe kizoza gitevye ndababwira. Ishure ry'abarundi bose ni ishure ribategurira guca bugufi, guhariranira, gusubiza hamwe iterambere hamwe no kuroranirwa. Tubandanye urugendo maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Uno munsi reka twige ku kigongwe. Mandela yaravuze ngo ahatari kigongwe nta kazoza keza gashobora kuboneka. Na Desmond Tutu yarabivuze. Mu vyo nemera ndemeza yuko ikintu kizotuma Uburundi bukira ari uko abarundi tuzoca bugufi tukabwizanya ukuri hanyuma tugaharirana. Ico nico kizotubwira abantu b'ubuntu, atari uko naho bizogaragara yuko canke bigaragara yuko turi inyamaswa. Inshuti ico twipfuza rekuriranira abarundi intibagira ntibana. Umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD rero ati biragoye mbere nico kigongwe nikizoboneka vuba. Abantu bagomvye gutembagaza ubutegetsi mu 2015 baramenje. Mu nyumve neza sindiko ndavugira abantu bagomvye gutembagaza ubutegetsi mu 2015 kuko jewe mu bintu ntashigikiye sinshigikiye uwo muntu wese yitwaza ingimba kugira ngo atembagaze ubutegetsi naho ubwo butegetsi bwa bukora amakosa. Ndavuga nti hariho izindi nzira atana inzira y'ingimba. Nuko rero CNDD-FDD ivuze yuko
ibyabaye mu 2015 vyoba bigoye mbere abantu bakoze ivyo bintu kuba ikigongwe vyoba biri kure nk'ukwezi. Naciye mvuga nti koko haciye haza mu mutwe agakuru k'umuntu yakorera umwami. Uwo mukozi w'uwo mwami ibikorwa yakora yavyitwayemwo utariko arapoteza, ahombesha amamiliyoni n'amamiliyoni menshi. Umwami aramutumako aramwereka ivyo yaparanganije vyose, mugabo uwo mukozi acarambambira umwami, aramufukamira, aramukomera amashiti, mwami mbabarira, aya mahera nganuku naho noyakura, aya mamiliyoni n'amamiliyoni. Umwami araba ukuntu yatakamvye, aramubwira ati ndaguhaye imbabazi, genda ntuzobugisubira gukora nk'ivyo wakoze. Wa mugabo aragiye. Bugingo yaravanye n'umwami, yahuye n'undi mugabo amufitiye amahera makeya, abamufashe bwarumye mu kanigo. Aha bavuga yuko yaramufitiye ibingorongoro bikeya. Uwo mugabo ati mbabarira, ndazi ko ndagufitiye amahera mugabo ntayo mvise ubunyene. Urundi ati wanguha uvuga umpaye. Eka mbere aca amutwara no mwibohero baramufunga. Iyo nkuru ishikiriye umwami arababara, arashavura cane kubona yari yababariye uwo mukozi wiwe amamiliyoni n'amamiliyoni. Ati ndakubabariye, wapoteje amamiliyoni menshi, ariko ndaguhaye imbabazi, genda ntuzobugisubira. Umwami ati none aho guha imbabazi abandi kandi bari bamufitiye n'amahera makeya kuyo yaramfitiye, aciye vy'ukuri atamwibohero uwundi. Umwami aca arasubira aramutumako, aramubwira ati wewe narakubabariye, waranyambambiye, ndaguha imbabazi kandi wari wapoteje amafaranga menshi, ariko mwahuye n'ugufitiye udufaranga dukeya, aho kumubabarira nawe uca umutwara mu munyororo. Wewe nta buntu ufise muri wewe, wari kwiyumvira uti ko narose ikigongo, reka nanje ndagiha abandi. Umwami ati ko wakoze ivyo bintu, ivyo navuze vyose ndabisubiyemo, ubwirizwa kuriha amahera yose wapoteje, kandi nawe nibace bagushira mwibohero uzovayo uyatanze yose atani kingorongoro kivuyemo. Nuko murantunga uwo wari umugani, mugabo murazi yuko umugani ugana kariho. Abasendefdede baravuze bati abantu bagerageje gutembagaza ubutegetsi mu 2015, abo bantu zishobora kubihanganira, nta kigongwe bakwiye, ikigongwe kiri kure cane. Ariko bavukanye nagomba dusubira inyuma gatoya, twibukanye ibintu bimwe twumve yuko ikigongwe gikwiye, kandi ko ata muntu numwe asavye ikigongwe atogihabwa. Nta kintu gihambaye yokora aho atogirirwa imbabazi. Kanatsinda ijambo ry'Imana rivuga riti ni mutababarirana nutaha imbabazi mugenzawe, nawe ntuzozisaba Imana, Imana nayo ntizokubabarira. Reka rero twibukanye ibintu bimwe kuri CNDD-FDD. CNDD-FDD bakiriko baragwana barakoze amayobera. Aha ivyo bakoze bamaze gushika ku butegetsi, reka mbanze ndavyihorere. Ndihojeje baba FNL, bamwe basafishwa, aha ndihojeje bamwe banyuruzwa ku munsi, ivyo ndavyihojeje. Ibi bintu vyabaye muri komine Bugendana vyakozwe n'abasendefdede, aho inganda zatikiye. Aya yose n'amasandugu, mubona n'amasandugu. Nkibaza nti abasendefdede bo barasavye imbabazi kuri ibi bintu bakoze. Okay, dufate yuko bazisavye, murabona yuko it was horrible, vyari bibabaje cane. Reka dufate yuko bazisavye, ariko naho ndavyumva.
kumbura uwo wabizi kunsumvya ko baba barasavye imbabazi yobimbwira. Ibi vyabaye nta byinshi no bivuga ko kuko haraboca bavuga ngo n'abari ku butegetsi bwa Buyoya bariko barica abantu bagaca batanga ivyo vyitwazo. Bagaca bavuga ngo none mbega muri 88 aba ntibari bapfuye, abahutu ntibari bapfuye. Voilà, ugaca uvuga ngo mbega ndadaye we bari bamuhoye iki. Bo ibi reka tureka kuvyinjiramwo cane, twavuze duti hamwe abakoze ibi bintu boba barasavye imbabazi, Imana ikavuga iti ndabahaye imbabazi. Ibi bishobora kuba bitaboneka neza, ariko reka ntanga kandi karorero kagaragara neza. Ibi vyovyo vyabaye jewe ndahantu ku musozi uhanamiye aho vyabereye, nibonera n'amaso yiwanje. Iri bara ryaguye Buta vyakozwe n'abandi, vyakozwe n'abaseneded FDD, aho bagerageje kuvangura abanyeshure ngo baje mu migwi. Voilà, abatutsi baje ukwabo, abahutu baje ukwabo, bakanka bakavuga bati twebwe turumwe, nta bahutu nta batutsi, twebwe turumwe. Bagaca babarengeramwo bakabarasa, bakabatera amagrenade gushika yaho bapfa, abandi bakaba ibimuga. Abanyeshure bagandaguwe mw'ubwo buryo bubabaje baciye babita abamaratiri w'umuvukano, les martyrs de la fraternité de Buta, canke abapfiriye umuvukano bibuta. Ndibaza nti none abasenedefdd boba barasavye ikigongwe Imana? Ivyabo n'Imana ntavyo noshobora kwinjiramwo. Bashobora kuba barasavye ikigongwe Imana ikakibaha, ariko kandi biba na vyiza cane iyo usavye ikigongwe ababuze. Ariko amatwi ansumira barashobora kuba batarasaba ikigongwe. Réunis dans l'association Lumière du Monde de Buta, les rescapés réclament justice pour leurs camarades tués. André Bizoza, représentant légal de cette association, déplore un manque d'engagement du gouvernement pour la découverte de ce qui s'est passé à Buta. Jusqu'à aujourd'hui, nous ne savons pas encore la vérité de ce qui s'est passé ici. Nous qui avons vécu le drame qui s'est passé ici, nous avons bien vu que c'était organisé. Ça a été planifié et exécuté. Nous aimerions que la vérité soit au grand jour. Et là, nous implorons le gouvernement du Burundi de faire son devoir pour nous rétablir dans nos droits. Ati gushika n'ubu ntituraronka ukuri kugaragara ku vyabereye i Buta. Ati twe twacitse kw'icumu, twe twacikiwe n'ivyo vyabaye i Buta, dusaba leta ko yokora igikorwa cayo mu kutubwira ukuri ku vyabaye kacu, ikadusubiza agateka. Le droit pour les parents, le droit pour nous, les rescapés, les victimes, le droit pour toute la communauté ici autour du séminaire, pour savoir réellement qui sont ceux qui nous ont attaqués. Harakwiye gukurikizwa amategeko, haba ku bavyeyi b'abana, kuri twebwe twashitse kw'icumu, ku baba mu kibano ca seminare ya Buta, kuko twarabonye neza abakoze ivyo bintu. Nous aurions aimé que nos bourreaux puissent demander pardon. Twasaba yuko ababikoze bosaba imbabazi. S'ils l'ont déjà fait, peut-être pas aussi au vu de tous, tant mieux, que Dieu soit glorifié. Niba barazisavye izo mbabazi, ariko bari kuzisaba twese tubona vyoba vyiza, ariko barazisavye naho tutoba tubona ntaco. Imana ihabwa icubahiro. Mais s'ils pouvaient encore le faire devant tous, ça pourrait encore guérir beaucoup de gens. Ariko hamwe ico kigongwe bagisavye ku mugaragaro, bene umurango babona, abarundi bose babona, vyokiza imitima y'abatari bake.
les gens qui ont été blessés par ces massacres de Buta. hariho abatari bake bakomeretse babibimuga kubera ubwo bwicanyi bwabaye i Buta. Les enfants qui ont été tués ici, ils sortaient de beaucoup de provinces, environ 9 provinces sur les 18. Abana bapfiriye ngaha bava mu maprovinsi menshi, amaprovinsi 9 kuri 18 yariho. Ako ko barakaryo keza kuko dushobora gukoranira hamwe twese mu rukundo yaturimbura ubwo rukundo ubwo bumwe bwaturanze muri ibyo bihe dusaba ko twokwivangura bahagaze surtout avec les jeunes. Ibyo ntahe rero zigafasha amashure, les écoles, hakaba amakrebe, et pourquoi pas ne pas créer par exemple des clubs au niveau de toutes ces écoles. Twibaza yuko byofasha ça pourrait aider à penser ce keza k'iki gihugu iboneka yuko totalement blessé, qui est blessé par beaucoup n'ingwara y'amacakubiri. Nous pensons que hamwe iyi ntahe y'abanyeshuri bapfiriye i Buta yokwiragizwa mu gihugu vyotuma haba amahoro arama. Murumva rero n'abandi murumva bavuga bati none abakoze ibi bintu barasavye ikigongwe, ntiturabona basaba ikigongwe ngo bibonwe na bose. Kumbure barashobora kuba basavye ikigongwe Imana mwibanga. Imana n'umuvyeyi iraharira, nta kintu na kimwe Imana itoguharira. Ibi bintu vyabaye aha hantu vyabaye bibi cane, ariko nuko vyagiye kugaruka bigasubira kwigisha abantu, kuko mu gifaransa baravuga ngo quelque chose romarerebo. Ibi vyabaye birashobora gutuma igihugu gikira. Aha rero ndasubira kwibaza nti none aba CNDD-FDD bavuze ngo abantu bagerageje gutembagaza ubutegetsi mu 2015, abo bantu ntibishoboka ko twobaha ikigongwe. Ikigongwe kiri kure cyane. Mwiyumvire twafashe duti hamwe Imana yoba yarababariye vy'ukuri, hamwe boba barasavye ico kigongwe Imana ikababarira, hamwe bavuze ngo nabo ntaho vyoca kugira ngo bababarire abantu bagerageje gutembagaza ubutegetsi mu 2015. Mwumva iyo Mana yayindi tuzi yuko idahengama, yayindi tuzi yuko igororotse, yayindi tuzi yuko itunganye, mwumva yoheza ikabifata gute bino bintu? Nico gituma mw'ishure ry'abarundi bose tuvuga duti imbabazi zirengera vyose. Voilà, imbabazi zifatanye n'urukundo, imbabazi zifatanye no gusubiza hamwe, imbabazi zifatanye no kwicisha bugufi, imbabazi zirengera vyose. Abarundi nta kintu na kimwe twakoraniye cotuma tudahana imbabazi, kandi tudahanye imbabazi nta kintu na kimwe tuzoshikako, nta terambere sofa twarashitseko. Mu bakoze ibi bintu ninde yovuga ngo jewe nasavye Imana irampe ikigongwe, iguha ikigongwe nawe wanke kukiha abandi, ico kigongwe wumva co bagifashe? Okay, reka ndabibutse ingene vyagenze, kuko vyashizwe ahabona kugira ngo tuze turavyiyibutsa nejo bundi ntituze dusubire dukore ibintu nkamwe n'ivyo, canke ntituze dushigikira umuntu yokora ibintu nk'ivyo. Nagomba turabire hamwe ibimenyetso bishika kuri 5 vyabaye vyagaragaye imbere yuko aba bana b'Ibuta bapfa. Niyo wumva ibi bimenyetso uraza gutangara, kuko bisa naho Imana yari yeretse abari bajejwe abanyeshure b'Ibuta ko hari ibintu bishobora gushika. Nagomba ndabumvishe intahe ya Patiri Zakariya, yari recteur canke umuyobozi wa seminare ntoyi y'Ibuta. Abatazi Buta ni mu ntara ya Bururi, muri komine Bururi, zone Muzenga.
nari mu mwaka w'umunani abateye batanguriye gutera mu gisata ca kabiri cy'amasuri yisumbuye aco bita cycle supérieur bateyeyo niho rero batangura kurasa tera magrenade twebwe bari bazi ko ariyo turi bati baratugarukira ko twari bato niho mu nyuma rero tumaze kubona ko ari abaroberi bateye tukababona muri dortoir binjiye niho twebwe twatangura kugerageza ingene duhunga bamwe barakomereka abandi barapfa ukubivuga umuntu ngira muvuga umunsi wose ntiyo bimara kuko mu busanzwe kubashoboye guhunga bakava mu buraro bwabo turetse abapfiriye indani umwe wese yahungana n'uwo bari kumwe umwe wese yahungana n'uwo bajanye ariko ikindi kidasanzwe nuko ubwo budasa bwabo nabo bahungana bagenda barafashanya ari wakomeretse bakabuhana badasangiye ubwoba umvise inshuti cyo nifuza rekurira nire barundi nibagira nibana jewe n'uvanyote w'amahoro jewe n'uvanyote w'amahoro bigase yemwe nyine noturiyo nyota ituye barundi mwese bene mama twose rimwe mu ngeregere ntango yuzuye amahoro tuyasomere tuyasubire imana iduhariye tugihezanire uburundi busangwe impunzi sangwirane maze twinuvure urukundo amahoro n'amahoro imana itugabira umvise inshuti co nifuza rekurira nire barundi ingibagira nibana 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 Buta nk'uko mubizi muri iryo joro ahubwo mu gitondo kuko baduteye mu gitondo twebwe twaratewe n'abantu bafite inkoho bashika binjira mu buraro bw'abana badusumbira hajya abana bagira nyene bavyuke baza bafite inkoho ari benshi bamwe batumbera mu buraro bw'abana abandi batumbera mu buraro bw'abarezi abapadiri n'abandi abaprofesori basanzwe baduterera rimwe icyarimwe isaha imwe hanyuma rero barakora ibara kuko binjiye muri dortoir y'abana bakica abana bahashika hafi 40 nyene ni bapfuye abandi barakomeretse ngira turaza kubigaruka ko mwese murabizi habaye ibintu bibabaje cyane icyo gihe ingwano yari yatanguye mu Burundi murabizi abantu ababita basaya bagenda baratera mu gihugu cyose hama icyo gihe badutera twe bari bageze mu ntara ya hari yepfo baduze bava Makamba Nyanzarake Makamba baguma begereza ariko tutazi ko twe tuzoterwa kuko twari hagati mu gihugu twara twibaza ngo twebwe twegereye ikambi y'Ubururi twebwe nta mashamba ariho aho bashobora kwinyegeza ariko ko iminsi yahera niko twumva ko baguma begereza umunsi umwe rero itariki 29 turatumva inkoho ziriko zirasirana ari nyinshi zivugira ahantu hatari kure cyane ahantu higiye ku munini ku musozi wa Inanzerwe no kuvuga ko abo basanyene bari bateye antene ya radio yo kuri uwo musozi hanyuma turavyumva rero dutonze idarapo twumva inkoho ziriko zirarasana mu gitondo jewe nca ndiruka kurondera abadutabara mugandi twari tuzi ko duterwa na gatoya hanyuma ku mugoroba twaciye tuza kurondera abadutabara turaje Bururi mu ikambi turabarira abantu bose ko dufise ubwoba jewe ndaja kurondera abo dutabara Bururi ndabura n'umwe mbere kuko bose bari bagiye ku mugoroba turabona abasoda baje ari benshi bavuga ko bavuye imwaro n'ibikoho binini hanyuma ndababarira ntimwegere mu seminari kugira abana bakira ubwoba kuko barafise ubwoba bwinshi cyane kanabarezi bose bafise ubwoba
hanyuma barambare batumbereye aha twebwe turafise amategeko iwacu ntidupfa aho turoye haturindiriye umuntu atwara ikambi y'Ubururi ko yotwereka aho tuja abo bantu mbona bashobora kutaza njaniruka Ibururi kurondera abandi boza kudutabara aho hari masaha 11 nshitsi Ibururi nsanga bamwe bariko barataha bava ku rugamba nyene uwo duhuye umwambari ati padiri ntugira ubwoba twabirukanye bafashe inzira y'ivugizo nukuri genda bari abana batekane mwese mutekane ntimugira ubwoba ndaja kuraba gouverneur ndamubura ndaja kuraba umuntu yatwara police kera yitwa gendarmerie ndamusaba n'abasoda n'abakeya ngo bazi Buta bahumuriza abana baratisingira numwe mugabo acarabivuga ku maradiyo ati wowe afise abantu bakeya iyo barunga ikibuta bakaza gutabara abana kuko barafise ubwoba hanyuma sinzi umuntu yavyumvise acarungika bakeya jewe nca ndataha ndiko ndataha nshitse mu nzira mbona abasoda benshi amakamyo 6 yuzuye abasoda bambarira ngo n'abasoda b'Ingozi kandi bari bazwi ko arabagwanyi bakomeye nca ngenda umutima utekanye ndataha Buta mugabo sanga abana barafise ubwoba gose batumye mukuru w'abanyeshuri n'icegera ciwe arambarira ati padiri abanyeshuri bafise ubwoba none bavuze ko badashobora kuryama utaje kubahumuriza cambanza kubabarira ko namye hose ndondera abadukingira kandi ko bamwe nababonye ko botekana ntimugabo reka nje kubibarira abana bose tukagenda tugakoranira mu nama mu nduze ahantu twagira inama tukagenda dushitseyo nkafata ijambo nkabarira abana mwabana nimutekane reka kugira ubwoba nabonye abantu bashobora kudutabara ariko batangura kumbaza ibibazo byinshi cyane bari bafite ubwoba barumva bamwe ko baza gupfa hanyuma bariko barambaza ibibazo nkabishura uko nshoboye ariko umwana wa nyuma yambajije ikibazo nicyo cyahatswe kumpungabanya ambarira ati mbega pati ego uraduhumurije urakoze kandi turakwemera mugabo nitwabona bashitse mu nzu y'uburaro muri dortoir tuze kugira iki tuze kuvuga iki icyo kibazo cyaranteye ubwoba naciye mbarira abana mbere twari tumaranye isaha nihaguruka ndabahezagire ko nabona ko ibibazo bibaye byinshi kandi bimwe ntashobora kubyishura bahagurutse ndabara nti mwabana nukuri tekana Imana yabona kandi niyo batera nanje tuba turi kumwe ncanza kubatabara je nara niyumvira ngo hagize abatera ndoca niruka hagati y'abana ndabahumurize tugerageze kwigwanira n'ibindi ariko uko navyiyumvire siko byagenze kuko badusumiye mu gitondo hakiri kare sinashoboye kuja gutabara abana hanyuma rero abana barabarasa batangura uburaro bw'abana batoya bamwe baca bariruka bafundikanya imigozi bamena amadirisha barasohoka barashobora guhunga abo basaye hasigara bakeya bagize ubwoba hanyuma basigaye baciye babatwara ngo batwaze mu matera ariko nabo barakize hapfuye 3 gusa bapfuye bariko bariruka barasa bariko bariruka ibarage rero ryagiye kugwa mu buraro bw'abakuru abanyeshuri bakuru muri dortoir du cycle supérieur ko bavuga mu Gifaransa ahari 11 12 13 aho rero hinjiye abagwanyi benshi banza bararasa abana ngo babone baca biruka kwinyegeza munsi y'ibitanda kure yabo babateye abasaya baguma baza batangura kubarasa iyo bari munsi y'ibitanda hari n'abaciye bapfa mbere hanyuma sinzi muri abo bagwanye ni wabariye ati banza mureke kurasa ntiduhave twica abacu niko yavuze hanyuma abareba abana ati mwabana umve rero ubu rero nimuve munsi y'ibitanda abahutu baje ukwabo abatutsi ukwabo abana baravyanga banka kuva munsi y'ibitanda batubariye bamwe mbere ko baciye bafatana amaboko abahutu n'abatutsi bagomba kuvuga ati ntituvana aguma semere ati mwabana nimuvane abahutu kwabo abatutsi kwabo baranga babonye banse nta kundi bagira acavuga ngo barabahenze mwabana acabariye abagenzi bati nimuza n'ibipanga tubakekagure
abana bavyumvise gutyo ko bagira bakekere munsi y'ibitanda baca barahagurukira rimwe bashira amaboko hejuru nkuko bari babibasavye baca babajana ahantu ku mwango atabitanda bariho barabakoranya barabegamika ku ruhome bafata inkoho rero batangura kubabarira bambe bati mwabana ubu rero muvande abahutu kwabo abatutsi kwabo nyabana baranga arasubira mwabana mwavyumvise ubu rero nimutandukane abahutu kwabo abatutsi kwabo baranga kumbure bamwe inyuma barafatanya amaboko kuko batashaka gutandukana ubwa gatatu baheje kubora ati nimutandukane banse haca haza umukobwa ngira yari umukuru wabo ahitana inkoho acara barasa bose baragwa abandi batangura kubatera amagrenade ibara riraguye twasanze tuje kubaraba umusozi w'ibiziga ibintu bibabaje cyane abasigaye abagishobora kwiruka baciye basubira iyo bamye binyegeje baca basangayo rero barasa umwe yemwe ngo batumbereza ku mutwe kabisa hapfuye abana rero 40 bariko barabarasa gutyo niho abana batanguye gusenga basemerera bavuga ati mukama bagirira ikigongo ntibazi icyo bakora n'abandi bavuze amajambo menshi meza benshi barapfuye ntitwamenye ivyo bavuze ariko bariko basabira igihugu basabira abantu bariko barabica basabira amahoro Burundi ko niko vyagenze Kwiseminari hari abana bashika 245 urumva muri ubwo buraro bw'abana bakuze hari abanyeshuri 85 umva ko babasumiye bose ariho bari benshi barakomeretse hanyuma bakira batevye ariko ntibapfa nta washoboye guhunga umwe niwe washoboye kumena idirisha arasimba witwa Mbonabuca Siriya kandi aciye abaye abandi bagumye hano abashika 5-6 nibo 5 rusase rwabakoze ko bagumye baryamye bisiga amaraso nibo baza baratabara abandi bariko baraboroga ariko urumva ko 37 baguye hano abandi bashika nka 30 ni nkabo nyene 7-8 abandi rero bo muri cycle inférieur mu muraro butoya bobo bari benshi bashika 160 ngira urumva ko bamenye amadirisha bakabanga imigozi bagaca basimba bari muri dortoir mugabo basaye bababonye bariko barava muri dortoir bagaca babarasa bari bashinze ibikoho binini ku gatumba gahanamiye seminari izo nkoho zari zo gutegerangira indege zoza kudutabara baca barasa umugozi urasha uhiye abana baca hirya bamena ayandi madirisha barasohoka benshi barasohotse hasigaye abana bashika 10 gusa bagize ubwoba baryamye munsi y'ibitanda bamwe bahavuye biruka baca muguru baragenda abandi bashika 6 bagumye hano nibo baciye basohokana basaya baheje gutura iyo dortoir babaremeka amamatera ngo babarekeze byaravuzwe mu radio yo muri Amerika Voix d'Amerique yarabivuze ariko urumva sibyo yemwe kwari ukwitwaza nyene ibinyoma nta museminari yari umugwanyi nta nitwigeze tuja mu by'igisirikare oyaneki kuva ibyo bya demokrasi bigitangura jewe natwari seminari abana twari twegeranye cyane narabona ko nabo nyere bagiye kwinjira muri politiki ko bavyumva imuhira aho biyamamaza abantu hanyuma mbona mu migwi batanguye gukorana abahutu kwabo abatutsi kwabo ndahaguruka ndabibabuza ntangura mbere no kubigisha ibya demokrasi ngatumira abantu babizi neza nibuka ko natumiye Musenyeri Bududira Bernard yatwara diocese ndibuka ko natumiye gouverneur w'Ibururi icyo gihe yari Hakizimana Gerard natumiye n'abandi benshi boza bakabasigura icyo ari cyo demokrasi ko atari ibintu byo kwigabura ku bwoko hanyuma nanje byonze nkabibabarira nkatumira n'abandi benshi twe twadufise ibiganiro kwa gatandatu iminsi yose ngakoranya abanyeshuri nkama ndabibabarira nkatumira n'abandi urumva ko haje benshi
bararuha batangura guheba ibyo byo gukorana byo gukina bahereye ku moko. Ibyo bitangura guhera kandi barabona ko no mu barezi atabyarimwo. Abarezi twatanguye natwe kwiyegeranya, dutangura gukina imipira hamwe, tugasangira ingendo, turagira ubumwe natwe, ibintu biryoshe n'abana bakabibona ko twebwe iby'amacakubiri bitarimo. Hamwe iby'uko kwiyamamaza bimaze gukomera rwose, hamwe nko muri 1992 hamwe babegereje kabisa kuvuga iby'imigambwe, guharura amajwi n'iki. Jewe rero naciye nanje nkomeza ubwo bumwe. Abantu bagiye gutora muri 1993 twebwe no kuri by'amacakubiri twarabyibagiye. Hanyuma rero baheje gutora, murazi ko hatowe President Ndadaye umuhutu w'ubwa mbere. Abanyeshuri mu mashuri menshi atwegereye baranezerewe, benshi batoye umugambi wa Frodebu, benshi barabahutu. Induru twazumvira IBUTA zikiremba. Hanyuma hariho abana wabona ko bafise ubwoba nabo, ariko kubera ubwo bumwe twagize twebwe uwo munsi bumvise ko President Ndadaye yapfuye, abari bamutoye baranezerewe, mugabo ntibanezerewe birengeje byo guteteka abandi kandi bari batoye iprona nabo ntibabaye ngo barenze. Ucubona rero ko ibyo twari twakoze n'ukuri byagize akamaro. Yari intsinzi ya mbere y'ubumwe twigishije. Ubwo bumwe twigisha cyane cyane twigisha urukundo, ko turabakirisu, kuko barabaseminari twari dufite ibyo duhera ko byinshi, kandi hari igikorwa kinini cyakoretse cyatumye abana bibagira ibyo by'urwango, ntihatewe Kiremba, ntihatewe, ariko harabaye amacakubiri hagati y'abanyeshuri, umenga harabicanye nk'ibururi Kiremba sinibuka, ariko nta babateye. Bene abo abagwanyi nta bashize ku yandi mashuri tugwa. Urumva ko iseminari yari yasambutse. Mu mashuri makuru hasigaye mvuga y'11, 12, 13 hari hasigaye abanyeshuri badashika 10 bashobora gusubira mu ishuri. Abo twaciye tubashira mu yandi mashuri babandanya kwiga n'umwaka wari mu guhera kugira ntibatakaze umwaka. Abandi benshi bagiye mu bitaro, ukize tuca kumurondera ishuri. Mugahara bagumye umwaka wose hafi imbere 2 mu bitaro. Twaciye tugarukana rero abo mashuri matoya atacyo babaye, mvuga batakomere cyangwa bapfe, ko nko mu ishuri 7 nta numwe yapfuye, mu ishuri 8 hapfuye 3, mu ishuri 9 nta numwe yapfuye, mu ishuri 10 nta numwe yapfuye. Ab'indwi, ab'umunani, ab'icenda twaciye tubagarukana kugira tubandanye ubuzima mu seminari, dushoboye no kugandara, kandi byaragize akamaro rwose. Ab'icumi bategeza kugira cya kibazo cya leta kugikora, twaciye tubaronderera mu seminari mu Kanyosha, barabatwakirira kugira ntibate umwaka, kandi barakoze icyo kibazo baranakimenya neza cyane. Aho tugarukiye rero n'abo bana b'indwi, y'umunani, y'icenda, twaciye dutangura ikigandaro, no kuvugana ibyabaye imbere yuko badutera. Ubwo bumwe twarimwo, turavugana ingene baduteye, umwe wese akavuga ingene yakize. Hanyuma dutangura rero kwiga kubandanya iragi twasigiwe nabo bakuru babo. Abana bari banezerewe cyane yuko base guhemuka, kuko nabo naho batabishe barahuye n'abasaya bariko bariruka, ugasanga abahutu n'abatutsi bari kumwe, hamwe babaguyemwo bakabahagarika, bakababaza mw'abana murabahutu cyangwa murabatutsi, bose bati turabahutu. Bari bazi icyo bishura kugira bakire. Barafashanije ibintu biteye igomwe. Ibyo byose rero byarabanezera, byaradufashije kugandara, byaradufashije kubandanya ubumwe twamye tugwanira. Seminari yaciye isubira kuba seminari, kandi iyo tutajayo, iyo tudasubirayo seminari ntiyopfuye ihagurutse. Yarabaye ingwano nini kugira dushobore gusubira mu seminari, ko ababyeyi benshi bari bafite ubwoba, ariko abana bibutse ibyo twabanyemwo neza, aho n'abatutsi nibo bagiye imbere ati dusubira IBUTA, naho bigoye, naho twababaye, naho bakuru bacu
bahaguye twe duteza gusubirayo byabaye byiza gushika naho umwaka uheze utanguye uwundi abanyeshuri bose bagarutse dusubira gutangura seminari n'ubu iracyahangamye kubera uwo mutima w'ubumwe w'urukundo w'ubutwari abana bagize jewe n'ukuri nta kintu na kimwe cyahindutse ahubwo urukundo rwarongerekanye n'ahandi sinari gusubira ibuta ngo nsubire kuza kurera abana nsubire kubona abana twabuze abana twakunda abana b'incabwenge barezwe nukuri sinari gupfa nsubiye ibuta sinari gupfa nsubiye kwahonyora ariko ndazi ko Imana je yandokoye kugira mbandanye ubutumwa yari yarampaye kandi ntabesha ikintu cyatumye ndema nuko maze gutekana maze kusura kwicara hamwe nkiyumvira ibyabaye naciye nsanga Imana yari yaduteguye kuva kera je yari yaranteguye kuva kera naho ntamenye byari byo nasanze hari ibintu nagiye ndakora ari kubera Imana yagiye iranyereka integura yuko hazoba ikintu gikomeye hagibuta uburore ndabufise bwinshi kuva muri 1989 badusubije amaseminari murazi ko bari bayatwatse leta yari yayatwatse muri 1986 mu kw'icenda hagaca haje amakoleje tugarutse perezida Buyoya asubiye gufata igihugu baciye badusubiza amaseminari aho niyo natangura kubona ibimenyetso vya mbere sinzi ko bikenewe ko ndabivuga ngaha ikimenyetso ca mbere novuga naronse n'igihe muci badusubije amaseminari basubiye kungena ngo abari jewe twari seminari tugiye kuruhuka n'abandi bapadiri twagiye i Rwanda tuja n'Igoma ngarutse tugarutse hari tariki 14 z'ukumunani ducitse i Kigali batubare bati i Burundi hateye ingwano none rero ntimurengana aho rero nca ntangure kugira ubwoba bwinshi ntazi icyo buvuyeko nibaza nti mbega ingwano itanguye i Burundi jewe ni abana batangura kuryana je nzobigira gute ko nsubiye gutwara ko ntwaye seminari bizogenda gute jewe ndanka ibintu by'amacakubiri sinashobora kumva ngenda nshobora kuba ndi mu ishuri hamwe abana bakankana bakicana ndagira ubwoba bwinshi ubwo burahera nca ndataha ntashe ntangura kwegera abana ko ntega amarangara turazi ko bitatebye twaciye dutangura amashuri mu kwezi kw'icenda ntangura kwegera abana rero niho natangura kubigisha ibyo by'ubumwe ariko nsubiye inyuma ikindi yindi nteguro yatumye duhava twegera abana tukabigisha ubumwe kandi yabaye integuro yuko no kwamanizigiye Imana nuko yabanje kunyereka ibintu byinshi i Rwanda Igoma twahuye n'abanyarwanda batubara bati mw'abarundi mwiwanyu muri mahoro mugatwe nta mahoro dufise turi impunzi none tugira dutahe kandi tuzotegezwa kugwana kugira Habyarimana turekure naho nacende hagira ubwo mbega ni Rwanda batera iwacu bazoca batera rero ingwani ikwire hose mbega abana nzobashirahe ni batangura kugwana ngivyo ibimenyetso vya mbere natangura kugira by'ubwoba hanyuma ikindi cyantera ubwoba ni ingene badusubije abana benshi twari twasize abana 105 je ndahasanga college yahasize abana 372 hanyuma idorutwari barara mu buraro bwari buraro bushaje nkama mbona iyo dorutwari irikigwa ku bana kagira ubwoba bwinshi iyo dorutwari zogwa ku bana ubwoba bw'urupfu bwatanguye uko ubwo bwoba rero bwatumye ngomba gukingira abana ndabegera hanyuma byaranteguye mu kugwanira abo bana hanyuma tumaze gutega nsanga Imana yari yanteguye muri byinshi ikindi narubatse isengero ndayicapamwe abana ndayicapamwe iyo misozi aho twahora dushira umusaraba tugiye gusenga ku munsi wa gatanu umweranda twama tuhashinga umusaraba abaduteye niho baciye bashinga inkoho wamenga narabyumvise narabyiyumvamwo imyaka ndwi imbere yuko badutera ibindi bimenyetso bikuru cyane cyane
ningene natanguye gutegura amaserukeye amasanduku y'uhamba abana hasigaye nk'amezi 3 ngo badutere ibyo ndiko ndabivuga hari abantu bambaza ati none byagenze gute ingena byagenze nuko haje umuntu aje kudusaba akazi ati padiri je ngomba mu mpakazi ko kubaza nabyigiye none ndasabye mu mpakazi tereka mbaza abantu baje abantu mbega umuntu twomuha akazi yokora iki bose bararabana ati tubone icyo yokora jewe nca ndahaguruka ndababara ntumve rero reka dukorere amasanduku y'uguhamba kubera iki kuko hari umupadiri yama agwaje abantu avuza imiti y'ikirundi bagapfa tukabura ngene tubafuba tukirirwa turiruka turondera amasanduku tukayabura reka yadukorere asubiye kubura umuntu tuzoca tumuha isanduku atangura kuyakora bagiye kudutera dukwije hafi amasanduku arenga 30 icurumva ni kimenyetso gihambaye ikindi kimenyetso gikuru hasigaye nk'ukwezi ngo badutere jewe numvise ntegeza kugura ikositimu ikoti n'ipataro bisa byirabura byo guhamba kama nibaza mbe igituma ko mfite izindi mpuzu nyinshi kubera iki numva ntegeza kugura iyo kositimu yirabura yo guhamba icyo kimviro kiranesha gushikaho mpita n'umwarimu ko ntarinze aho bazigurira ntingo tujanuze kunyereka aho basonesha ikositimu yirabura yo guhamba turajana ndayisonesha ngarutse numva ikintu mu mutima kimbariya ngo nyarutsa iyo kositimu ibiri ngaha kibaza igituma sindacyuma erega ndaruhantu mu muntu sinsubira ibujumbura ni waba uri uzomanuka ibujumbura ari moderator w'ishuri nkani ni wamanuka ibujumbura uranzana iyo kositimu akayizana igihe baduteye ibintu by'iwanje byose barabituriye barayisambura kiretse iyo kositimu kubera iki yari mu kintu gitekeye kidasa neza muri hajya amakositimu hari abatekeye mu kintu mengana ikigunira utabizi yogerana ikintu atacyo kimaze niyo mpuzu yonyene nasigaranye niyo nambaye umunsi dufuba abantu ikindi kimenyetso noshiramwo ni kimenyetso c'isengero hasigaye nk'amezi ashika 6 mu kwezi kw'icenda mbere ku mwaka wa 1996 jewe numvise cyumviro mu mutima kimbare ngo ubaka ikimenyetso c'ubumwe mwabayemwo gaha mu seminari ndiyumvira mbega isengero no isengero dufise nyinshi nkumva rero ni kimenyetso isi yose izoteza kuza kuraba ntumva kari ari kimenyetso ciza ndabibareba abapadiri ngo sigaho ngo reka ntitwokubaka iyindi sengero je numva umenga ni sengero bambara toya nukuri dufise amasengero menshi byihoze ngiye mu nama yo gutangura umwaka muri 19 inama ya mbere y'abarezi ndabarantumbe rero mu migambi dufise tuzokubaka ikimenyetso ikintu gisa n'isengero y'ubumwe twabanyemwo kandi hazoba ahantu heza isi nzima izoza kuharaba hazoba hari amashurwe y'igitangaza ibyo nabivuga ntazi ibyo ndiko ndavuga hanyuma ndabere barimo nti kandi icyo kimenyetso je ndakibona iyo nyubako ndayibona mugasinzi gucapa je no ntawo yincapira nzomuhera mbona umuntu umwe arahagurutse habuye abapadiri yitwaye Emile mbaza umutima no baracyari umupadiri aca ambarira avugaho yego avuga muri iyo nama ati je n'ukuri nzoha gucapira dutanga inama y'abanyeshuri ndabivuga uko nyene mu abanyeshuri je numva dutegeza kubaka umwaka ikimenyetso cerekana umwe twabayemwo none uzohancapira n'ukuri azoronka agashimwe gashimishije ndababarira mbere ko nzomuha 10,000 ku munyeshuri icyo gihe ari menshi barakoma amashi batangura kuyicapa hanyuma nanje ntangura kubaka aho hantu tuzokubaka turasitagura ibiti nkabare bakoze nyarutsa twacerewe nanje sinzi icyo ducerewe twagiye kuhaheza mu kwezi kwa 4 nyene mu ntango zo kwa 4 baca badutera niho twahambye abo bana by'ukuri narabonye ko ari ikimenyetso Imana yampaye kugira sinzota ubwoko ngo nibaze ko ari Imana yaduhebye yaturekuye ngibyo ibimenyetso bimwe n'ibindi ntarinze kuvuga Imana yagira duha byatumye ndema
tukamenya ko icyo kintu atarabaduteye abansi gusa b'igihugu n'ubu yego ni seminari ahubwo hari Imana ikintu yashatse kumbure cyo bikimenyetso kizokiza Burundi mu myaka izoza. Abarezi nabo nyene baratewe, twatewe cyo kimwe twese. Abapadiri baratewe, jewe barinjiye iwanje byose baraturira, ariko abandi bapadiri ntibashoboye kwinjira mu mazu. Imana yadukingiye ku buryo bw'igitangaza. Nta mupadiri n'umwe yapfuye, nta mufaratiri mu bariho yapfuye. Abarimu baba haruguru yacu bashika 200 hafi mbere barenga, nabo nyene nta n'umwe yapfuye. Abatasimbye urugo ngo baje kwinyegeza bagumye biyugaranye, mbere hari nk'abagiye muri shomine baragerekerana, abasaba barinjiye muga ntibababonye. Ababanyi twabana bari batwasa indaro, abantu bari baje gukora akazi ka leta twari twahaye indaro, nta n'umwe yakomeretse, nta n'umwe yapfuye. Bavuga mbere ko hari umusodumwe, yego umusodumwe yari hawe indaro n'abarimu, niwe yirutse yatanguye kurasa basa kugira bagwana, ariko insase zimuheranye yaciye yiruka, niwe tutazi yaguye, niwe muntu wenyene yari buta yahaguye. Abarundi twarakomeretse, abarundi twarababaye, ingwano yaratwaye abantu benshi, idusigarana uburozi mu mutima, urwanko abarundi bagiye barankana bakicana, birababaje cyane. Hari hageze aho by'ukuri duhagarika tukikubita agashi. Twaritetereje mu makungu, twari igihugu cy'iteka, twari twaragize amahirwe yo kuba mu gihugu kimwe, twese tuvuga ururimi rumwe, dusangiye byose, duhana abageni, ibintu bitaba henshi. Twari dufise n'ukuri intambwe nini basokuru baduciriye, kuko batigeze baryana, abantu babana mu mahoro. Ure hari hageze ko twisubirako. Sinzi ikintu twokora kugira ngo abarundi basubire bakundane, babane mu mahoro. Ikintu cyabaye IBUTA cyari gikwiye kwigisha abantu. IBUTA hari abantu bakiri bato, abahutu n'abatutsi, nibo baduhaye ikigwa twotere kwiyumvira neza tukagikurikira. Bari abana base gutandukana ko bamenye ko ataco dupfa, ko abarundi turi bamwe. Igihe twariko turarabe ingene twokundana nyene ngene twobana mu bumwe, bari bafise ibibazo by'irindwi na kabiri, kuko ntibari bwavuke mugabo bakumva byinshi ko ariyo ntango y'amagogo yo mu Burundi. Aho mfatiye umwanya nkabibigisha, nkababari ibyabaye, bakamenya by'ukuri yuko ibururi ariho hatanguye ingwano, igihe abasaba bavuye muri Tanzania bakadutera, agapfa abantu benshi, agapfa abatutsi benshi. Hanyuma abatutsi nabo bagapfa bakihora, hagapfa abahutu benshi cyane cyane abizi. Aho bamariye kumenya ukuri, atari uko babariwe n'abavyeyi, ari uko biyumviye bonyene kubabibonye, abanyeshuri bahavuye batekana. Ingene byatangwa, jewe umunsi President Dada yapfa, naciye nkoranya abanyeshuri, mwabana mwumvise ibyabaye, none mutekane, nukuri twebwe tubandanye ibyo twari twaratanguye byo kubana neza. Abana ahubwo baragira ubwo bagomba gutoroka, padiri tureke dutoroke, tureke dutahe tuze kugwa imuhira. Hanyuma bamaze gutekana nkabicarika, none ubwo bwo bavuye kuketi, baratubariye. Abahutu twe batubariye ko ingwano iteye abatutsi bacu bahitana inkoho, bagahita n'abasoda bakarasa abahutu bose bakabica, cyane cyane bagahera kubizi. None turapfuye tureke tuje kugwa imuhira. Aha, ndabaza abatutsi nabo namwe babariye ngo natwe batubariye ko ingwano iteye, abahutu bacu bafata ibisu bagatema abatutsi bose, aha turi mu ntara imwe abahutu benshi, tureke dutahe tuze kugwa imuhira. Guheraho niho nabonye ngena nosigura abana ibyabaye 72, ngena byagenze byose, tukavugana ukuri. Aha muri seminari abana bava mu ntara zose z'u Burundi, umwe wese akavuga ibyo yumvise, ibyo yabonye, ibi bitari byo tukabikuramwo, dusigarana ukuri kumeshe. Baca rero barakira,
baca babona ko ingwano yateye tuvugana ukuri ntituvugana ukuri ibyo nariko ndavuga by'72 abana bakize kuko bamenye ukuri kuko twicaye tukavuga ibyabaye abantu kenshi bapfa ubusa bapfa insaku bapfa amajambo bumvise atariyo nibaza ko icyokiza Burundi bwa mbere ari uko abahutu n'abatutsi bo kwicara hamwe bakavugana ukuri byabaye atakurya umuntu atwaguhishahisha tutavuganye ukuri ntitsofa dukiza kandi nibaza ko twava tukarekuriranira kuko abahutu barapfuye abatutsi barapfuye jewe ndabivuze ko ari byo nahereye ko kandi ari byo nabonye byakijije abana ko twicaye tukemera tukababara umuntu akavuga ibyamubaje akarira akikura akavuga ibyamusesereje ku mutima tukaguma duhoze dukubita urutoki gusa duhiga ndaho bizodushikana icyambere je mbona ko by'ukuri twokwicara hamwe tukavugana ukuri kose icya kabiri turakwiye abantu bodufasha twe ntabyo tugishobora twe twenyene abantu kujya kwiyarusha ngira bari baje bakadufasha nuko bagize bya politike gusa abantu ngira babinonoseye ibyo by'imibano bakatwigisha ngena abantu bagiriranira ikigongwe ngena basubiza hamwe ngena bibagira akahise akabi kahise bagasubira kubana mu mahoro ibyo kugera ko nuko abarundi abatwara ubu bogerageza uko bashobora icyo gikorwa cyo kwegeranya abarundi bakavugana ukuri bagahamagara abagiye hanze bahunze bakagaruka tukabana mu mahoro bakabafasha je ndizigiye ko ubutegetsi bubiroyemwo n'abandi barundi b'umutima bose bagahaguruka twese tugahaguruka nibaza ko abarundi twosubiza hamwe tugasubira tugakira naho bitazoca bibanya munsi buke buke urugwaruka ruriko ruraza kugira ntiruzobane mu ndyane mu bintu bibabaje nk'ibi twebwe mu gukira twatewe nk'abandi bwa mbere jewe nari naraye atabwoba mfise kuko iyo ngira ubwoba nari kurara ntorokanye abanyeshuri nkabahungisha nkabajana mu ikambi Bururi mugabo nari ngize iminsi numva akanyamuneza mu mutima ntazi icyo ari cyo ntazi igituma naho abarimu bagira ubwoba abanyeshuri bakagira ubwoba je numva ntekanye ibintu bidasanzwe ariko nahavuye ndabimenya igituma hanyuma nja kuryama mpeje kuvugisha abanyeshuri mpeje kubahezagira ntazi ko bamwe ntazopfa nsubiye kubabona nsinzira emwe nkuba ariyo umuti wo gusinzira n'ukuri Imana ishirampuikira n'agatiro byurwa n'urusaso rwa mbere urusaso rwa mbere ruvuze rwarashwe n'umusoda yaje kudutabara muri bamwe bava Bururi 6 hanyuma arurashe nja ndasimba mba mu gitanda nja kuraba ibibaye nkumye irido nja mbona isinzi ry'abantu bafise inkoho bambaye izigisoda abandi gisivile nja mbona bariko baja muri dortoir y'abana nca nibuka ikibazo umwana yambaje ati mbega padiri niyo baza kudutera tuvuge nk'idukora iki umutima urasimba cangomba kuja kubatabara uko nahanda byibaza muga ntibyakunda hamwe shize ukuboko kugitashe nja numva inkoho y'ubugesera iravuze ivugiye aho nza guca ivugiye munsi ya dortoir abanyeshuri nca subiza umugongo inyuma igitwe gisumba ikibondo nca kwinyegeza mba mu biro nca muri chambre nja mu magazine ndiyugarana ndaryama napfuye kuryama hasi nja numva abasaya bashitse muri chambre bariko baramenagura bariko barandondera munsi y'ibitanda bariko baramenagura bambuze baca biyumvira ko nasohotse ko natorotse mugabo baca baravugana ati ntawe yaronsa aca ko twashitse kare urumva hari bari bahashitse kare ateza kuba ari ngaho baca baramenya ko ndi mu mangazini baca baguma barasiye iyo mangazini n'inkoho barasa umwango uja mu mangazini mugabo wari w'icyuma uko bawurashe ariko wigwa arakurusha Imana inkizuko ntibigera binjira bamaze amasahane bahonda uwo mwango batera kwa amabuye batera kwa magrenade mugabo urabananira Imana inkizuko mugabo hageze amasaha yine baduteye 11:30
hajya hageze saa yine bakirasa nari napfuye ndumva ubwoba ko numvise igitasha gikorokeye ku isima nkagira nti noneho barinjiye ndapfuye mukama bapfa gute mukama ntabara naguma ntega ko hari mwasa yinjiye agira anyora emwe sinzi icyo bari kungira mugabo by'ukuri nta mwasa yigeze yinjira jewe ikiganza cy'Imana nicyo numvise cyankingiye ijwi ryambara ati ntutekana ntacyuba ntawugukorako kandi ntawe nkoze ko ndumva za nkoho zirahagaze kurasa mbankiza uko ndatangara rwose ingena basize n'ingene bamye barondera jewe bavuga ngo tutamutwaye ntacyo tuba dukoze icyo bampora rero ngo nuko nabujije abana kuja mu basaya igihe bahora baza kubarondera mu mihana abana bakanka bavuga ati twize gukundana n'ubumwe ntituja mu kiyasaya nicyo bampora rero nabyumvise hanyuma je mbankiza uko mbuyeyo baheje kurasa abana jewe nagumye ndyamye aho n'ubwoba bwinshi baje kundaba abandi bose babonetse jewe ntaraboneka hanyuma sohotse njasanga umusoda yapfuye baje kudukingira ca ndaraba ngene bagiye baramenagura amazu yose y'abapadiri ngenda ngiye kuraba abana bavuga ko bapfuye nta mutima nari ngifise nari mbabaye cane ca ndagenda kuraba imivyimba bariko barakura muri dortoir bakomeretse umwana wa mbere nashikiriye sanga aryamye muri gazo imbere y'ibiro aho bamushize ambonye aca aratwenga arambarira ati padiri badutandukanije turanga ca numva ikintu gihambaye mu mutima yarambariye ati erega twatsinze erega intsinzira iwacu ntupfe kuko nari mbabaye gushikaho umutima nibaza ko wari guturika iryo jambo rero ryarandemye mu mutima numva ubuzima burashobora kubandanya nja kuraba uwundi nja mbona aracikanye imbere yanje numva nukuri ndababaye umutima ushatse kumvamo ngiye kuraba abanyeshuri rero iyo mivyimba igerekanye nkibuka abo bana arayenda barira yuko atacyo bazoba ko Imana ibakingiye kuko je yari yabimpishije kabona iyo mivyimba abana areze imyaka ndwi abana bari bafise umutima basenga bazi ubwenge nukuri numva umutima uhatswe gucika. Mu majambo make murabona abavukanyi ko dukwiye kwicara hamwe nk'abarundi tukavugana ivyadushikiye tukavugana ukuri kose hanyuma tugasabana imbabazi zonyene uguharirana nivyo bizotuma dukira hanyuma dukize igihugu cacu kibone gutera imbere. Ahatari imbabazi ahatari guhariranira nta kazoza keza kabaho. Nuko guca bugufi imbabazi guhariranira voilà imbabazi no guhariranira nico kimwe gusubiza hamwe iterambere nizo ntambwe dutegerezwa gucako kugira ngo dushike kuri yambona kazoza y'Uburundi bwifashe mu 2040 n'Uburundi buteye imbere mu 2060. Eka mbere ibi bibaye ntitwokwirirwa turashika no mu 2060 ntitwokwirirwa turashika no mu 2040 mu 2030 twoba tugeze ku ntambwe ishimishije. Ni naco gituma nakunza akaririmbo k'abaririmbyi bati intibagira ntibana abarundi nta hantu na hamwe tuzoshirana Uburundi n'ubwa twese dutegerezwa kubamwo twese rero nta kuntu na kumwe twobubanamwo twese tutagize wa mutima wo guca bugufi ngo duharirane dusubize hamwe hanyuma ngo duterere hamwe imbere. Duciye kuri zo ntambwe tuzoheza dushike ku mahoro arama. Umuntu wese yipfuza amahoro arama, umuntu wese yipfuriza amahoro Burundi, umuntu wese yipfuza yuko abarundi bicara hamwe bakavugana ukuri bagahana imbabazi bagasubiza hamwe, uwo wenyene niwe azoja muri ya application
twababwira. Uwo wenyene yizera yuko vyose ivyaducanishijemwo, ivyatugiriye nabi dutegerezwa kubirengera, tukicara hamwe tugahana imbabazi, uwo wenyene niwe azoja muri ya application. Uwo niwe afise umutima wo kubanguranya. Uwo niwo mutima Imana igomba, umutima wo gutanga imbabazi. Imana nibahezagire mwese, twibandanirize rwa rugendo rwacu, maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Umuntu atarashika mu ishure ry'abarundi bose turamuhaye kaze. Jewe numva nyotewe amahoro